Mwite Eng Iteka numwe mu barundikazi baba mu gihugu ca Burkina Faso yagize amahirwe yo kugenderwa n'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu rugendo arimwo rw'ubucuti, akazi, imigenderanire eka n'ibindi vyinshi bigenda bitandukanye mu mabanga asanzwe amwega. Nuko Eng Iteka akaba ari umurundi yatangaje benshi cyane gushika naho tugira amatsiko canke tugira inyota yo kumenya ni umuntu ki. Sinja kubabwira biografi ariko yabaye iteka cyane no ku ruhande rw'umukuru w'igihugu mu ijambo yashikirije bahagararanye yavyishimiye aravuga ati ndanezerewe cyane kubona hari abarundi bakorana neza muri harmony, babanye neza bakongerana bagakorana neza hamwe n'aba nyaburukina Faso. Ryari iteka genshi cyane rero nkaba nabazaniye amwe mu mateka y'uno mudamu. Icambere coco ni umurundi kazi akaba yagiye muri Burkina Faso mu mwaka wa 2010 agiye ajanwe n'imvo z'ukwiga. Arangije amashuri yiwe niho yaciye aronka akazi mu ciswe agence de voyage. Iruhande iyo agence de voyage kubwira canke ku mutima wo gukora gushaka guha agaciro nkuko bisanzwe biri n'umuvuduko ntangere mw'isi hirya no hino abadamu barahagurutse baravuga ati nkuko baturirimba ngo turi ba maboko igihumbi reka tubishire no mu ngiro. Acarahaguruka yegeranya bagenzi we barakora société canke association yitwa Union des femmes burundaises pour la paix et le développement, mu funyofunyo ni UFBPD. Iyi nayo akaba ari we ayihagarariye. Urumva ko iruhande yo gukora muri agence de voyage yabifatanya hamwe no kuyobora runo runani rw'abagore canke abafame nkuko vyovugika neza na neza kuko haba harimo abadamu, inkumi n'abakobwa bivanye n'ikirundi mukoresha aho muherereye. Rero uyu Eng Iteka canke Ing Iteka bivana no kungene mu gisoma canke mu gitahura. Uyu rero akaba ari umugore yaraye atewe iteka n'umukuru w'igihugu hariya muri Burkina Faso. Iyi rero meta yiwe ni ishira hamwe canke ikigo ca transformation agroalimentaire yuguruye muri Burkina Faso cahaye ishema canke cahaye iteka n'umunezero Ibrahim Traoré akaba ari wabazwa amabanga yo kuyobora ico gihugu eka n'abanyaburukina Faso cane. Muraza kuvuga bino bimeze gute canke ubivuze wisunziki. Iyi mure agroalimentaire iri Uwagadugu. Aha uno mudamu murundi kazi Eng Iteka akaba akoresha ngo abakozi bari permanent barenga 200. Hanyuma hakaba ari ibintu bita ngo groupement agricole canke ngo groupement y'abarimyi hariya cane cane bibinyambuto niko no bivuga. Haba hariho ngo amashira hamwe canke amakoperative ngo agera ku 500. Mutegere neza amakoperative agera ku 500 y'abarimyi basanzwe bamufurnisa. Murumva ngo bararyoheye cyane ko barofise ivyo bita marché de kurema, bararima ntibagogwa n'umwimbo mwinshi canke ngo kubora canke kononekarira ama stock canke mu bigega kuko baronse iyi meta ya Eng Iteka baca bashora ko bino binyantete kugira abitransforme akabikora mu byo tugiye kubabwira. Rero ino meta yiwe iri muri quartier yitwa Kosodo. Abari mu barundi bari muri Burkina Faso muragenda mu muteri iteka canke mu mugendere mu mutemberere abone ko adatamba yirorera. Iri muri quartier Kosodo. Hanyuma akaba akora mu ifu y'ibigori akongera agakora n'ubuyi bw'abana eka nubwo abakuze. Muri bimwe asanzwe akora hara muri Burkina Faso niyibagiye gushiramwo umuco canke izina ndundi nkuko kenshi abantu dushikara ugasanga amazina yose y'ibintu dukora tubishira mu gifaransa. Eng Iteka ubuyi canke umusururu akora bumwe bufise izina rya Akeza.
akeza ngo bukaba bukozwe mu bigori farine de maïs, petit mille ni soya. Murumva ko ubwo buyi n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye birimo, ariko ibi bigize cyane canke ama ingredient makuru ni bigori niyo petit mille hamwe niyo soya. Ico kigo canke iyo societe yiwe ikaba ikora itoni 12 z'ubuyi ku munsi, ikongera igakora itoni zirenga 4 z'ubufu buribwa. Ivyo uwe yita ngo manger ngo 4 tonnes de farine ko mange directement canke ngo instantanément, niko abishikiriza. Turaza kubacishiriza akanya mwumvirize ariko aravuga ashikiriza mu gifaransa. Uyu Ange rero, uyu Eng Iteka nako murantunga, akaba ari umwe mu barundi kazi bashoboye kugira amahirwe yo kugenderwa hariya muri Burkina Faso. Nkuko nabibabwiye yagiye kwiga muri 2010, hanyuma bahisemwo gufonda iryo shirahamwe rya Union des Femmes Burundaises pour la Paix et le Développement mu mwaka wa 2016. Iyo Union des Femmes pour la Paix, des Femmes Burundaises pour la Paix et le Développement ikora iki? Basana abartisan bagehereye ku bintu bito vyoroshe bitavuna kuko rana ko batari no mu gihugu cabo, kuronka imitahe no kumvirwa no gusaba amadeni bishoye kuba vyarababangamira, ariko bakora ibintu bimwe mu bitako, amasakoshi, ibintu artisanale nyene, udukomo n'ibindi bigenda bitandukanye. Reka no kugira sindabarambire, mubanze mwiyumvire ijambo ry'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, hama turangirize kujya Eng Iteka, hama tubandanye nibi kurikira. Je suis très ravi de voir une Burundaise qui est venue, qui a apporté sa technologie. Umukuru w'igihugu atangira avuga ati ndanezerewe cyane kubona umurundi kazi yaje hano canke ari hano muri Burkina Faso, yazanye ubumenyi bwiwe canke tekinike ziwe hano muri Burkina Faso, ngo ibi bituma mugaragara canke agaragariza neza aba Burkina Faso icarico umurundi. Abandanya avuga ati ngo bino bituma habaho ikiraro hagati y'u Burundi canke imigenderanire myiza mu rundi rurimi hagati y'u Burundi na Burkina Faso. Ngo ibi bikaba bitunezereje cyane kubona abarundi n'abanyaburkina Faso bakorera hamwe muri rusangi mu bikorwa by'iterambere rusange. Akabandanya avuga ati ino izine canke no hinguriro ry'akamaro cyane kuko ubwa mbere na mbere bituma duhingura ngo ibiterwa vyacu kama canke ibiterwa vyacu lokale vyano nyene mu gihugu. Aha reka aravuga Burkina Faso canke n'u Burundi muri rusangi. Hanyuma akavuga ati ibi bigatuma habaho ukutinjiza ibifungurwa twari dusanzwe twifitiye mu bihugu vyacu, kandi bino ngo umuntu abandanyije abikora neza na neza akabishira mu mutima no gushaka, hazogera igihe aho ibi twihongurira bizotangura gusohoka ivyo yise exportation. Uko niko yashikirije mu ncamake ijambo yashikirije ariko aragendera uruno ruganda rwa Meta rw'umurundi kazi yitwa Eng Iteka. Nous avons suivi la route que son excellence Madame Eng Iteka nawe avuga ati twakurikiye amakanda canke trace za Perezida canke umukuru w'igihugu Ibrahim Traoré yadutangurije mu gihe yaduhamagarira guhingura ivyo twirimira canke umwimbo wacu. Naco nico gikorwa turiko turakora hano. Rero twebwe turashobora gukora kugeza ku itoni 12 z'ifarini yo guteka, kuvuga ubuyi. Hanyuma akavuga ati turakora kandi n'itoni 4 z'ubufu canke ifarini yo gucumba. Uyu mugambi rero uhari kugira turabe ko twoshi kuri ya ntego yo kwihaza kuvyo twihingurira canke twirimira, ngo kandi bigatuma kandi dushika ku ntego canke kuri objectif canke kwihangiro ryo gukinga ibijanye n'ifungura ribi, ivyo yise malnutrition. Mu ncamake uko niko Eng Iteka asanzwe ayobora canke ahagarariye uru ruganda rwa Meta Mode de Transformation
agroalimentaire ruri muri Kosodo yashikirije mu gihe yaragendewe atewe iteka n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye. Nkuko muhejeje kuvyiyumvira uyu ni iteka abishikirije. Ndabakengurukire rero nongera ndabashimira mwebwe mudangisha gukukirana ibiganiro bya Flohi Podcast TV nkuko bisanzwe. Ndabibutsa ko nta Flohi Podcast TV atamwebwe mwarahezagiwe mugira umunsi wa kabiri w'akazi mwiza. Ciao ciao.